ivyerekeye hagati y'akazi na muntu haracyari impinga iracyari ndende, iracyari ndende. Ubu turatumva abantu bicwa. Agateka kazi na muntu kubahirijwe mu Burundi, abarundi baricwa, inzego ziri ngaho, bamwe mu nzego z'igihugu akaba ari bo bica abarundi. Ukubahiriza agateka kazi na muntu ni imwe mu nkingi zikomeye za demokarasi, nk'uko mwavyumvise mu biganiro biheruka. Kubera ko kubahiriza agateka kazi na muntu harimo vyinshi, mu kiganiro urugamba kigira gatatu reka dushimikire ku burenganzira bwo kubaho buvugwa mu ngingo ya gatatu y'amasezerano mpuzamakungu y'agateka kazi na muntu bita Declaration Universelle des Droits de l'Homme. Iyo ngingo iravuga kandi ko umuntu afise uburenganzira bw'umwidegemvyo n'uburenganzira bw'umutekano. Dufatiye ku burenganzira bwo kubaho, n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi mu ngingo yaryo ya 24 riravuga ko umuntu wese afise uburenganzira bwo kubaho, le droit à la vie mu rurimi rw'igifaransa. Mu Burundi uburenganzira bwo kubaho bumaze igihe kinini buhonyangwa. Igihe haheruka kwicigwa rimwe abanyagihugu benshi hari mu ijoro ry'uwa 25 ruhuhuma muri uwo mwaka w'ibihumbi 2024 muri zone Buringa mu ntara ya Bubanza. Leta y'u Burundi yagirije Redi Tabara yari yemanze igitero cyahabereye. Uwo muhari witwaje ibigwanisho nawo wagiriza leta kwica abo banyagihugu, usaba n'amatohoza mpuzamakungu. Ivyo vyabaye nyuma y'amezi make habaye ikindi gitero cy'uwo mugwi nyene ahitwa Vugizo muri zone Gatumba mwijoro ry'uwa 22 Kigarama mu bihumbi 2023. Mu masengesho yo gusezera bishwe yabaye kuwa 26 Kigarama uwo mwaka nyene w'ibihumbi 2023, Musenyeri Anatole Ruberinyange yavuze ko tamvo nimwe yo kwica umuntu ibaho. Tumenye ko ubwicanyi bwari bwo bwose, wica umuntu umwe, wica babiri canke benshi kamara ingana, tumenye ko iyo ngendo yo kwica ubwicanyi ntibwigera na rimwe bubinyishu ibibazo canke ingorane. Ubwicanyi Eklezia iguma ibwihaniza n'ibitabo atari Bibiliya, ibitabo bivuga ivy'imibano y'abantu. Muri ico gitabo Eklezia yarihanije ko kizira gukora amaraso, ntamvo nimwe yo kwica abantu. Ibyo tuvyumva. Abantu rero bemeye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wabo, abantu bemeye bakava mu pagani, bemeye bakavuka ukundi gusha mwibatisimu, bakitwa abakizwa canke abakristu, bahinduye izina, bavutse ubwa kabiri. Hari ingendo badashobora gusubira gufata. Yega abantu aho bari harashobora kuba amatati, hakaba kutumvikana, ariko yaba amatati yariyo yose, inyishu si ugukoresha igikenye, si ugukoresha umuheto. Inyishu ni ugukemura ibibazo mu biganiro, mu mwumvikano, mu mutekano ntangere. Iyi si inyishu ibibazo. Kwica ahubwo abishe bandura umuvumo. None kw'izina ry'Imana turatakamvye muri kino gihugu cacu amaraso ntasubire guseseka. Ayasesetse arakwiye. Turatakamvye Mana, agafuni gahamba bivuye ku bwicanyi butagira izina n'intambara. Turasavye tukaruhuke Mana. Naho nyene leta y'u Burundi na Redi Tabara bagirizanya kwica abanyagihugu b'abasivile,
abahinga b'ishirahamwe mpuzamakungu ONU bo bavuze ko leta y'u Burundi ariyo yisha abo banyagihugu bo mu Gatumba. Mu cegeranyo cawo cyashizwe ahabona muri uku kwezi kw'indwi turimwo, uwo mugwi w'abahinga ba ONU wagize amatohoza kubijanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wanditse uti: inyuma y'igitero civugizo muri Kigarama 2023 leta y'u Burundi yaciye itera ivyatsi ubwo nyene ico gitero ica yagiriza Leta Tabara kwica abanyagihugu b'abasivile 200 harimwo n'abana 11. Itariki ya 29 ya Kigarama umukuru w'igihugu Ndayishimiye yaravuze vyinshi mu kiganiro n'abamenyesha makuru aho yagirije u Rwanda gushigikira abagize ico gitero civugizo, acasaba abarundi gushigikira Republique ya Demokarasi ya Kongo mu kugwanya umuhari M23. Mu gihe umugwi Leta Tabara waciye wemanga ico gitero, uwo mugwi wavuze ko ata migenderaniro ufitaniye namba n'u Rwanda canke na M23. Uwo mugwi waciye wagiriza abasirikare b'u Burundi ko ari bo bisha abo banyagihugu, ucusaba nuko hoba amatohoza yigenga. Amasoko menshi harimwo abavyiboneye n'amaso yavuze nayo nyene ko Leta Tabara yateye gusa ikirindiro c'abasirikare kiri kuri uwo mutumba, hanyuma baca barahunga. Mu nyuma igisirikare c'igihugu gifadikanije n'imbonerakure nibo bisha abanyagihugu b'abasivili. Ayandi masoko avuga ko abategetsi b'u Burundi bahaje haheze hafi isaha bibaye kugira ngo bitwaze ico gitero mu gutosekaza kurusha imigenderanire hagati yabo na leta y'u Rwanda, hamwe no gusigura igituma bariko bagwanya M23 n'igisirikare c'u Rwanda muri Republique ya Demokarasi ya Kongo. Inyuma y'imisi mike u Rwanda rwarabeshuje ivyo rwagirijwe n'u Burundi. Ivyo bihugu bibiri bica bibandanya vyagirizanya mu matangazo yagiye arakwirikirana hagati y'ukwezi kwa Nzero n'ukwa Ntwarante mu 2024. Abanyagihugu barabandanije kwicwa kamwe kamwe mu gihugu. Emmanuel Ndagijimana na Nestor Ntawunkiza bari basanzwe baca amahera mu kunguruza abantu bakoresheje tagisi, batowe ari biziga mu kwezi kwa gatatu uwo mwaka. Igipolisi cavuze ko bishwe n'abasuma, mbere gica cerekana nabo kivuga ko ari bo babishe, ariko itororokanirizo ry'amakuru Romanda ryaramenye ko bishwe n'urwego rw'iperereza ry'u Burundi rubagiriza gukorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho igwanya leta y'u Burundi. Gushika ubu hari abandi babandanya kwicwa, abandi bakanyuruzwa n'igipolisi hamwe n'iperereza. Ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu APRODH rivuga ko mu kwezi kwa gatandatu gusa abantu 31 bishwe mu gihugu c'u Burundi, benshi muri bo batowe ari biziga. Abanyagihugu bakagiriza imbonerakure n'abakozi b'iperereza ko ari bo bakora ubwo bwicanyi. Bamwe muri abo banyagihugu usanga ibiziga vyabo vyagiye gutabwa kure yaho bashobora kumenyekana kugira ngo ababishe bahuvye amatohoza hamwe yoba kubwa APRODH. Kwigenekerezo rya 4 Mukakaro uwo mwaka w'2024, igihe ariko atanga icegeranyo c'imfata kibanza mu nama ya ONU y'agateka kazina muntu, umuhinga wa ONU ajejwe agateka kazina muntu mu Burundi Fortune Gaëtan Zongo yavuze ko Burundi bukwiye gukurikiranirwa hafi muri ibi bihe vy'amatora. Fortune Gaëtan Zongo yavuze ko mu bakora mabi harimo cyane imbonerakure, igipolisi hamwe n'urwego rw'iperereza. Leta y'u Burundi yifata ubwo rwego rw'umuhinga ajejwe agateka kazina muntu mu Burundi ko ari ugwishira hamwe mpuzamakungu ONU ryayometse ko kumvo za politike. Uwuserukira Burundi Geneve Eliza Nkerabirori yavuze ko urwo rwego ruhengamye kandi ko biboneka ko rugeza hatemba. Kubwa Eliza Nkerabirori, leta y'u Burundi iri kwiragira utwigoro twinshi mu bijanye n'agateka kazina muntu, ariko Burundi buguma bushinzwe ijisho kugira amakungana nize inzego zashizweho hisunzwe demokarasi. Ikiganiro ni urugamba, turiko turegereza gusozera iki gice ca gatatu. Leonce Ngendakumana wewe abona ko ata demokarasi iri mu gihugu c'u Burundi, afatiye nko kubwicanyi buharangwa hamwe n'ayandi mabi. Ivyerekeye agateka kazina muntu haracari impingira cyari ndende.
iracari impende ubu turumva abantu bicwa misi yose, turumva abantu banyuruzwa batoga ibiziga bakabugwa irengero, turumva abantu bari hanze impunzi ibihumbi n'ibihumbi bakiri hanze, turumva abafata inzira z'ibigwanisho bagatera igihugu. Ikibabaje nuko uza wumva bateye ku miryango yitekaniye, bateye mu mashuri amagrenade, bateye ku mabisi amagrenade, bateye mu isoko amagrenade. Ariko boza gutera amagrenade mu isoko, kwishengero, ku mashuri, ku mabisi, ukavuga ngo uri umunyapolitiki ngo uri kurondera ubutegetsi, ngo uri umugwanya uri kurondera ubutegetsi, ukora ikibi nk'ico. Ivyo cyose umva n'ibintu biza bihungabanya hagati y'akazi na muntu. Ivyo rero muri Frodebu tuvuga tuti abarundi bose tuza kuva hasi tukagwanira tugaharanira hagati y'akazi na muntu muri vyose na hose. Umuntu akishira kizana mu gihugu camwibarutse, agaserura ijyagona atankomanza adakebaguzwa, akaza aritorera abantu bamurongora canke bazomuserukira uko avyumva. Epitasi Nshimirimana avugira umugambwe MSD nawe nyene abona ko ubwicanyi hamwe n'ayandi mabi vyatsindaro mu gihugu c'u Burundi. Ntagateka kazina muntu kubahirijwe mu Burundi. Abarundi baricwa, inzego ziri ngaho, bamwe mu nzego z'igihugu akaba ari bo bica abarundi. Abarundi barafatwa bagafatwa n'abaratarekuriwe kubafatwa bitakurikije kandi itegeko na rimwe. Abarundi barapfungwa, abarundi baranyuruzwa, abarundi barafatwa bakicwa, ejo ukabatora ibiziga, abandi bene abantu ntibabone n'ibiziga vyabo. Nta gateka kazina muntu uyu munsi twovuga ko kari mu Burundi, kuko agateka kazina muntu nuko umunyagihugu yishira kizana. Agateka kazina muntu nuko umunyagihugu arya utwiwe atawumuhagaze kugikana. Agateka kazina muntu nuko umunyagihugu adahohoterwa, nuko umunyagihugu atabuzwa uburenganzira bwiwe. Uyu munsi siko bimeze. Cyo rero twe intererano y'umugambo wa MSD ubwa mbere no kubanza kugwana runo rugamba rwo gukuraho bano bashonji, bano bantu batazi cagateka kazina muntu bivuga, no kubanza kwigisha abarundi vy'agateka kazina muntu igihe leta itoba ihari. Iyi leta iyi no kubanza guhindura leta, hakaza abakozi bakorera abanyagihugu bashobora kumva ivy'agateka kazina muntu, bashobora kumva ko umuntu ari umuntu. Ega ndakubwire hari ibintu twibagira. Aba bagabo batwara uno munsi iyo bavuye mwese ntimuhayobewe, ni mwishamba. Mwishamba nta bantu bariyo, hari ibikoko, hari ibiti, hari amabuye. Uyu munsi bitwara rero uko bitwara mwishamba. Kwa kundi mwishamba umuntu akoze ikosa kwari ugukubita bagaca bimba ikinogo bagashira, bazi ko no mu banyagihugu ariko babikora. Je narigeze kwiyumvira umukuru w'inama nshingamateka uno munsi Geraze Ndabirabe avuga yuko ngo yaba kiri mwishamba ngo kwari ugukubita ngo inkoni ngo umuntu nayo yose muri nyina akamuvamo. Urumva rero mu majambo make uko aba bagabo batwara bavuye mwishamba hatari abantu, hatari ibintu biranga abantu, hari bikoka, hari amabuye, hari biti, bashaka gutwara abantu nk'ibiti n'amabuye nk'ibikoko, kandi binanyuranye n'ivyo bavuga ko bagwanira. Bavuga ko bagwanira agateka k'umurundi, bavuga ko bagwanira ko atamurundi asubira kwicwa nk'ibikoko. Mpora numva babiririmba. Mugabo uyu munsi abarundi batwawe nk'ibikoko. Umurundi baramwambura umukenyezi wiwe, bakamwambura abana biwe. Ejo uyo muryango ntubone n'ikiziga c'umukuru w'umuryango, ntubone n'ikiziga c'umushinga ntahe yakuwe ngaho. Uyu munsi barya abagabo barakura umuntu mwikoraniro ririmwe abantu akaba agiye mpera ndaheze. Urumva rero nta gateka kazina muntu kahari, kandi ntikanashoboka hariho CNDD-FDD. Uvyumve neza, ntikanashoboka
hakiriho CNDD-FDD, kuko kahise ka CNDD-FDD ni mw'ishamba haba ibiti, haba amabuye, haba ibikoko. Ubu turi mu bantu dushaka leta ivuye mu banyagihugu ikorera abantu, ikorera abarundi, yubahiriza abantu, imenya ko umuntu agomba kubahirizwa, ikwirikiza amategeko. Intererano rero y'umugambi wa MSD nuko abarundi bavyumva bakagwana urugamba guko turondera leta ikorera abanyagihugu, ni nayo rero izoshobora kubahiriza agateka kazina muntu. Ibijanye n'agateka kazina muntu tuzobigarukako no mu kiganiro urugamba cyo mu ndwiza kizoba ari igice ca 4. Mwese mwakurikiye ikiganiro urugamba turabakengurukiye, twongera tubaha isango ryo ku munsi wa gatandatu za Imana ibishatse. Naho ubutaha.